Mu ntumbero yo kwikingira no kurwanya ikiza ca korera kibonekeza muri iyi minsi mu duce dutandukanye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanguje kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 22 Gitugutu uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga c'umupira w'amaguru ca ETS Kamenge, isekeza ryo guhimiriza abenegihugu kugira ngo bubahirize amabwirizwa y'isuku. Korera rero ni indwara yandukira kandi yica n'ingoga. Mu gihe uyigwaye adatabarijwe hakiri kare, iyo ndwara iramuhitana. Umuntu ayandura afunguye cane afunguye ibifungurwa bidasukuye canke anyoye ibintu vyandujwe n'uwagwaye iyo ndwara. Aho twovuga ko isazi zirashobora kuzana umwanda urimwo imigera cane iyo ndwara, abantu bakandukirwa. Nico gituma dukwiye gukora isuku aho duherereye, tukirinda umwanda uwo ari wo wose. Angene Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko iyo ngwara ya korera itavurirwa kwa rumenyi canke mu masengesho, ahubwo ngo uwo babonye afise ibimenyetso vyayo boca bamunyarukana kwa muganga. Ubwa gatanu nabwo ni kumenyesha abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe intwaro aho umurwayi wa korera yavuye, kugira ngo babone gukingira abo mu kibano. Iyo ndwara tuyihagurukire, tuyituze. Ikindi twomenya ni uko iyo ndwara ya korera itavurirwa kwa rumenyi canke mu vyumba vy'amasengesho. Korera ivurirwa kwa muganga. Umurwayi muramujana kwa muganga, abakomeye nabo bagaca bagenda mu vyumba vy'amasengesho kugira ngo umuganga Imana ihezagira amaboko yiwe amuvure hama akire. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi yavuze icokorwa kugira ngo twirinde iyo ngwara ya korera. Yasavye abajeje intwaro gukurikirana neza ibibanza bihuriramwo abantu benshi mu ntumbero yo kugira ngo habe isuku rikwiye. Ubwa mbere ni gukaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni. Imbere yo gutegura imfungurwa naho twobanza tugakaraba naho nyene. Imbere yo gufungura tugakaraba. Imbere yo konsa umwana tugakaraba. Tuvuye mu kazu ka sugumwe uko nyene. Duhejeje gufasha umurwayi agwaye iyo ndwara ya korera canke gutegura umwana yitumye, naho nyene bisabwa gukaraba amazi meza n'isabuni. Ubwa kabiri ni gukoresha amazi meza yo mu mabombo ndetse nayo muri za rusengo. Savye kandi abajejwe intwaro gukurikirana ibibanza bihurikiramwo abantu benshi nk'uburiro, ubunywero, amasoko n'ahandi, kugira ngo bigumane isuku rikwiye, na cane mu tuzu twa sugumwe, mu ntumbero yo gukingira neza amagara y'abenegihugu. Radio Television RTBB Nijwe Giza Urundi Giza.